gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro c'imvo n'imvano co kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 14 ukwezi kwa 12 mu bihumbi 2024. Mu ndwi iheze mu Burundi habaye inama idasanzwe yari ifise intumbero yo gufasha leta y'u Burundi gutunganya ico gihugu ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2040 coba ari igihugu cigaburira kandi cifashe, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2060 naho kihazoba ari igihugu giteye imbere. Iyo nama yari yitabiriwe n'intumwa zivuye mu bihugu birenga 30 harimo Amerika, Ubushinwa, Ubwongereza, Canada, Uburusiya, Arabia Saudite hamwe n'ibindi. Ibihugu byose byari byakoranijwe no kuraba ingene uwo mugambi woja mu ngiro. Ku miliyaridi 24 zikenewe kugira ngo uwo mugambi ushigwe mu ngiro, abitavye iyo nama y'imisi 2 bagiye biyemeje gutanga arenga gato imiliyaridi 4. Kugira Uburundi bushike kuri iryo hangiro, buhamagarira abanyamitahe kuza ari benshi gushira imitahe yabo mu migambi y'iterambere itandukanye leta yaberetse, harimwo imaze gukorerwa ivyirwa n'iyindi itarigwa neza. Ariko hari abafite amakenga ko ivyo bishoboka bafatiye ku biharuro vyerekeye uburezi, ubukene, intwari bereye, amagara y'abantu bitifashe neza namba mu Burundi. Ivyo ariko ngo nivyo bagiye kubanza guhindura. Muri iki kiganiro rero turabira hamwe imigambi nyamukuru leta ishira imbere. Akabirya ko tuma abanyamitahe bahurumbira Uburundi na kahe. Ingwane zituma abanyamitahe batitabira kuza mu Burundi ni zihe? Uruhara rwa leta n'abanyagihugu rwoba ruruhe mu gutuza igiturire na mpinga yanje? Amahera abanyamitahe biyemeje azotangwa koko? Ku miliyaridi 24 zikenewe, abanyamitahe baza baramaze kwiyemeza gutanga izirenga gato imiliyaridi 4. Azokoreshwa iki ubwa mbere? Ivyo ni bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe kandi mugiye gushikirizwa na Siriake Muhawenayo. BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri. Muri kino kiganiro rero mugiye kuba hamwe na Alain Ndikumana arongoye BSD, no kuvuga ni biro by'umukuru w'igihugu bijejwe ivyigwa n'iterambere. Nkaba ndamuramukije. Ndabaramukije. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Olivier Suguru arongoye ishira hamwe CFCIB, ihuriro ry'abagwiza tunga. Nawe nyene honorable ndamuramukije. Ndabaramukije cyane, ndamusazanye cyane abo dusangije iki kiyago nawe ko ratwumviriza. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe Oricom. Ndaramukije abo dusangiye ikiyago, nkaramutsa n'abariko baradukurikirana. Mwakoze kudutumira. Ego tubwe kandi na Vivrare Habyarimana numwe mu bitavye iyo nama yabaye mu ndwi heze, aba mu gihugu cy'u Bufaransa, afise umugambi nawe ashaka gukurikirana kugira arabe yuko ari ivyo yokorera mu Burundi. Nawe nyene nkaba ndamuramukije. Ndabaramukije cyane kandi ndamukije nawe batwumviriza nabo turi kumwe mu kino kiyago. Ego naho nagize rero intangamarara nkavuga muri make ibyakuze ico gihe, nari nifuje guha ijambo Alain Ndikumana abanza tubwire muri uwo mugambi wo kugira ngo igihugu gishobore kwigaburira mu 2040, gishobore kuba cyarateye imbere mu 2060, imigambi mikuru ga Alain Uburundi bushira imbere abagwiza tunga boza bahurumbira ni nk'iyihe? Gitabo c'inzira twashizwe imbere na nyencubero mukuru w'igihugu. Muri ico gitabo rero ikintu nyamukuru kironderwa no guhindurira ubuzima bw'abanyagihugu no kugabanya ubusumbasumbane hagati y'ukuntu abantu babayeho. Ivyo rero ugiye kubiraba ko tubishike ko hari ibintu bitandukanye bitegeza gukogwa, cyo twita amahangiro. Tufise amahangiro 22, amwe abiri ari mu bimwe twita inkingi zitanu. Inkingi ya mbere kabijeje nuko icyo leta yiyemeje. Hariyo byinshi byohinduka. Imbere ko twovuga imigambi twobanza kwerekana icyo leta yiyemeje kugira ashoye korohereza abazoza gushira mu ngiro iyo migambi, kuko naho leta yoza gukora niyo kora byose ari bikorwa n'abasanzwe bikorera twabo. Aho rero muri iyo byo leta yiyemeje harimo byo gutunganya neza uko ibikorwa bya leta bikorwa, mu korohereza abagwiza tunga bimwe twita climat des affaires, mu gusubira amategeko, mu gushiraho ibijanye n'amakori n'amatagisi borohereza kugira bashobore gukora imigambi boroherezwa, mu gucungegwa, mu gutanga akazi kameze neza muri leta, kuko icyo ni kimwe mu nkingi zikomeye cyane abagwiza tunga cyangwa abasanzwe dufashanya bakora. Imbere yuko tuvuga imigambi, icyo rero biri mu nkingi ya mbere
twita ivyo leta yiyemeje mu gifaransa bavuga engagement de leta. Inkingi ya kabiri ni gute ibijanye n'ubutunzi vyohinduka. Aho rero ndusanga ibisatanya mukuru biri mu bizana umwimbu bimwe bita le secteur productif mu gifaransa. Aho turabona ahanini ibijanye n'uburimyi, aho twifuza ko uburimyi bwoba ari uburimyi budashingiye kuri bya bintu dukeneye vyo gufungura gusa, muga turima tukimbura tukaronka ivyo dufungura tukaronka ivyo dushora. Imwe bita une agriculture industrielle apana imwe de subsistance tukaba dufise misi yose, kuko dutegerezwa kuronka ivyo tugaburira abantu ivyo dushora. Ivyo turima birakeneye guhingurwa, harakeneye ingomero, harakeneye ivyo gutuma tubona ko amakuru, harakeneye ivy'amabanki aborohereza, harakeneye bitandukanye. Rero imigambi nyamuko dushira imbere ubu turavuga mu gisata cy'uburimi nuko tworima ivyo tugaburira abantu tukarima n'ivyo dushora. Nico gituma abona dushira inguvu nyinshi mu bijanye no korohereza bene gihugu barima, kugira baje hamwe mu makoperative barime baronka umwimbu mwinshi, kandi barime na vya bintu dushobora gushora hanze bizana amafaranga y'agaciro. N'amavoka, ibi vy'ikawa ya pacuri. Mu burimyi rero turafise imigambi myinshi cyane. Umugambi wa mbere turiko turashira ibintu bya agropole. Agropole nk'abatabitahura neza mu babwira ni bigo binini cyane aho abantu barima bakarima kijambere, umwimbu ukaboneka, hama ahantu bakace baronga naho bashobora kubibika, naho bashobora kandi kubihingurira. Ni ikigo kinini cyane kiba kirimo vyose, haboneka n'imbuto za kijambere. Ni twiyumvire gusa kwa kurima kumwe kwa kera turima turonka ivyo gufungura. Ubu rero nk'abashoye gukurikirana ijya table ronde twagize, barabonye yuko hariho umugambi udasanzwe kurakorwa na FIDA hamwe na banki y'isi na banki ya Afrika igihe cy'iterambere, aho kimwe kizoshirwa mu Cibitoke iyo agropole n'indi Karusi. Umugambi buzotwara amafaranga ashika imiliyoni 160. Aho ni mu burimyi natanze karoka muga murabona indi migambi jane ivyo kuduza igisata cy'ubworozi, aho turiko turashira imbere bibijanye no korora ingurube, mugabo tuzorore turonka inyama dushira ku isoko nizo dushobora gushora hanze. Ibi mubona bijanye n'inkwavu, aho dushaka ko abanyagihugu bajya muri kinyo gisata, mugabo tuganimiriza cyane cyane mu byo kuronka ivyo dukoresha n'ivyo tutushora hanze. Aho ni mu gisata cy'uburimyi, mugabo murabona yuko ari n'imigambi janye n'ivyo kugwiza umuyaga nkuba turiko turakora, aho twifuza yuko abasanzwe bikorera twabo binjiramwe, ko narijya itegeko ryarahinduwe ko twari dusanzwe dufise rekidezo gusa, ubu mugabo abikorera twabo barashobora kwinjiramwe. Nico gituma mabonye zijya za waga bamwe baravuga ko ashaka gushirako amabaraje. Murabona zijya za kira za songa energy, murabona zijya za Virunga Power turiko turakorana kugira dukwize umuyaga nkuba hose. Aho ni mu gisata cy'ukijanye n'inanga nguvu, mugane gisata kijanye n'ubutare. Twifuza ko ubutare dufise butaducikira ikibazo nkuko tubibona mu bindi bihugu bavuga ama réduction des ressources. Twifuza yuko tubwimbura kandi bukaza bugahindura ubuzabwe bene gihugu. Rero twifuza abasanzwe bikorera twabo ko boza gushira amafaranga muri ico gisata, yaba ari muri nikele, yaba ari muri lithium, yaba ari muri cobalt, umujumbu n'ibindi byose byinshi. Mu gisata kijanye n'amabarabara indarayi, murazi y'abarabara y'indarayi dushaka kubaka riva Tanzania rishika Musongati, aho tuzobana gushika Gitega gushika Ibujumbura, aho dukibuvira gushika Kindu. Ivyo birakeneye ko abikorera twabo baza kwinjiramo tufatanye, kuko n'umugambi ukomeye cyane, aho dukeneye umuriyaridi umwe n'ibice bibiri vy'amadolari kugira ushuye gushikwa mu ngiro. Mugabo uzocufatanya kandi na kijya gisata kijanye no gucukura ubutare, aho twifuza kuza turashora ubwo butare. Bizoca byorohereza n'abahora barangura avuye Dar es Salaam bazanye ibidandazwa kugira bishike ku mahera make y'u Burundi. Mwarabonye ko twerekanye amabarabara menshi dushaka gusubiramwo, iri rya Rumonge, rijya rya Bururi, Gitega, n'amabarabara yose yako arashigwa. Ngiye kuvuga mu bijanye na bwa buhinga bwa none, aho twifuza ko bwokoreshwa mu bisata vya leta bitandukanye. Murabona ko turiko turabikora mu gisata kijanye n'ubutunzi, mu za obere, mu bijanye n'imishahara. Murabona ko duheruka gukorana umugambi udasanzwe na n'ijya shira mu y'abanyamerika yitwa Starlink, kugira yorohereza abantu kuzana umuhora umeze neza. Twifuza ko n'amabanki rero yoza arakoresha ubwo buhinga kugira tuze kuza turakoresha amafaranga. Ivyo n'ibisata byose abikorera bashobora kuzamwo, ibi byo gukura impapuro muri leta aho dukoresha n'ibindi bitandukanye. Hari ibindi bijanye n'ibi vya energie verte, aho twifuza yuko abantu bazana ibi bijanye n'umuyaga nkuba mugabo uvuye mu muyaga, uvuye ku zuba, ku mishorara y'izuba. Ivyo byotuma dukingira ibidukikije kandi bigatanga akazi na wa muyaga nkuba gakenegwa, aho dukoresha
tuca dutoranya nyanyisho ya kibazo kijanye n'imiduga ikoresha umuyaga nkuba. Ibyo ca bituma tugabanya ya mafaranga twaba dukoresha mu kurangura igitoro hanze. Iyo ni migambi imwe turiko turashira ahabona, ni myinshi cyane. Hari igitabo vyanditse ko mushobora kwisangamo, rero twifuza yuko twoherekezwa n'abikorera twabo. Ariko imbere yuko mpijamba abandi uko mwana mwavuze igerekeye mu bwa mbere uburimyi nivyo ko ari bwo abantu boshimikira ko kubera ko mushaka ko abantu bose baringanira, ariko kandi hariho ikibazo cerekeye muri ubwo burabangamiye n'ikibazo cekeye umwavu, aho ubu hari imyidogo ivuga yuko heze umwaka urenga n'abarimyi batanze amahari yo kugura umwavu avance ni washaka, aho gushikana n'uyu munsi bataraburonka. Ubwo burimi buzotera imbere gute mu gihe leta kwega amaguru gutyo kugira ngo ibaronse ubwo buryo kugira barime neza hama bimbure? Nivyo ico kibazo kirahari, mugabo burya leta ibananye ikuru twigoro twinshi cyane, ngira mwarabibonye kuva aho hashigwa hishira hamwe fomi. Burya ugiye kuraba amafaranga y'agaciro twara dukoresha, hariho ibintu bitatu bitwara amahera ashika ibice 33 kwijana. Fasha ibitoro nkafata imiti n'umwavu, ivyo bitatu byonyene bitwara amahera ashika ibice 33 kwijana amafaranga dukoresha mu kuzana ibintu bivuye hanze. Mu gushiraho fomi canke n'amashirahamwe ariko arashigwaho nkitwa branding, mwarabonye kuri kwirubakwa, ni kugira dushoye kwegereza bene igihugu mwavukuye cyane. Hama leta ugiye kurabana n'amafaranga dukoresha ku mwaka muri budget ya 2023 na 2024, muri budget ya ministeri y'uburimyi amahera ashika miliyaridi amajana 250 yaragiye mu bijanye n'ifumbire kugira bene igihugu baronke ifumbire. Uno mwaka ugiye kuraba budget dufise mu gisata cy'uburimyi ni miliyaridi zishika amajana 205 zija muri icyo gisata. Rero turabikora tugashira ivyankenegwa utubazo aho ni hari ikibazo rero ngira amahera twumva ari menshi, ariko wa munyagihugu ntaronke umwabo. Ni kimwe nariko ndavuga yuko burya umuntu navuka rimwe ngo yuzura ingovi niko babivuga mu Kirundi. Hari ibibazo byagiye biraba mu gato tugenda turakosora no munsi. Ico mu Gifaransa bavuga ngo chaîne d'approvisionnement, ingene umuntu ashobora gushikirwa amafaranga yaratanzwe kugira ashoye gushika wa bushoye kuboneka. N'utubazo tumwe twagiye turaba kijanye n'ikibazo twakiye turacamo cibura y'ibitoro muga kiko kiratorirwa inyishu buke kugira dushoye gushika kuri iyo ntumbero. Ivyo byose ni ibintu byagiye bituma umwabo utabashikira, mugabo leta ikora ibishoboka byose kugira bashikire kugira turonke nakare. Mwarabonye yuko umwimbu nk'ibigori washoye kuduga utugeranije n'ikindi gihe, ni navyo gituma mwabonye mukuru w'igihugu yagiye kwironderera imbuto wenyene muri Zambia kugira abanyagihugu zibashikire hakiri kare. Nivyo rero turiko turabikora dushuye kubashikiriza uyo mwavu hakiri kare. Ego nyira ngo Gabriel Rufyira ka twumva mu nta mwaravuze yuko hari ibintu bikenewe gukora kunyimba koko leta ikeneye yuko iyo imigambi yose ija mu ngiro. Urumvise ivyo Alendi Kumana hejeje kudushikiriza, mwebwe muvuga iki kuri yimbona kazoza y'u Burundi? Jewe ndaho babwira yuko Alendi Kumana ariko arakora ibintu bikomeye cyane, kuko narakurikiranye kuva agitangura gufasha kugira ngo hajeho iyi mbona kazoza. Nivyo siwe wenyene ni nabo bafashanya, ikumwe wese aragerageza guterera umuganda wiwe. Mu mwanya muto gose ngaruke kuri ikibazo kijanye n'iyi nama. Iyi nama jewe narayikurikiranye, nagira mbanze nshime cyane ingene yateguwe na resultat zavuyemwo. Uravye amafaranga yemewe mu mwaka wa 2007 ashika umuriyaridi n'imiliyoni amajana 4 z'amadolari, karaba amamiliyaridi ashika kuri 2 n'imiliyoni amajana 8 byemewe mu nama yabereye i Geneve mu mwaka wa 2012. Ugacuraba rero n'amafaranga yemewe mu iyi nama yabaye ubu tukemererwa amamiliyaridi ashika 4 fatiye ku byo muheje gushikiriza. Jewe nuvuga yuko iyi nama yagenze neza cyane. Hanyuma kandi hariho n'abantu benshi baje bashasha, mugabo ataco bavuze, nibaza ko barindiriye bagiye kwiyumvira kubera bwari bwa mbere. Rero novuga nti iyi nama yagenze neza cyane, nibaza yuko igihambaye ni buhejerero uhejeje gushikiriza. Hariho ibintu bihambaye cyane bigomba gukorwa na leta n'abayifasha na twese kugira ngo mu by'ukuri iyi migambi arehaje kuvuga ishigwe mu ngiro. Jewe mbona umengo inkingi ya mbere y'iyi mbonoka zoza ariyo yitwa engagement de l'État, hamwe n'ibintu fatigwa ko no kwitarezo objectif zibiri ziri mu iyi nkingi ya mbere zigomba guhabwa ikibanza. Nivyo twebwe muri Oricom muri société civile muri rusange twita le préalable du développement. Nukuvuga ni ibintu
ntangamarara kandi ntakomwakomwa kugira ngo iyi migambi ishobore gushoboka. Ibyo nabyo ni bimuhejeje kuvuga mwebwe, twebwe nk'ubundi dushobora kumva ukungene leta nivyo yarakoze ibidasanzwe mu bintu by'uburimyi, iragira ibintu bita subvention. Ku batabizi, hafi ku mufuko uguzwe w'ifumbire ishiramo amafaranga arenga igice, donc plus de la moitié. Murumva ko amafaranga ari menshi, mugabe ikintu kitumvikana na gato nukungene ta mwavu wigera uboneka ukwiye, ibigori imbuto uko nyene, kandi leta yashizemo amafaranga. Twe twibaza ko bakwiye by'ukuri kutubwira ingorane hari neza, kuko ntibisigurira nk'ubugeza kwino saha ibigori nk'uko mugiye kubishikiriza, ibigori biriko birarengerana guhekereza. Abarima ibigori barabizi, uno munsi nta fumbire ihari, usanga by'ukuri hari iyo ngorane ikomeye cyane. Twebwe imvo tugereza kuyiyumvira nk'ababikurikiranira hafi, tukabona ko hari ikibazo c'amafaranga y'amadovize kandi bose barabivuga. None habuze iki kugira ngo, kuko burya iyo ngorane ibaye mwese murabizi la resolution des problèmes, ingene ingorane ibibazo bihari bitorega umuti. Iyo turiko turiga imigambi hari ico tugira arbre problème. Arbre problème ni ukuvuga ni igiti kibura ku bibazo. Iyo rero umaze kugira arbre problème yose cyangwa ikibazo cyose kije uteza kucurondera inyishu yacu. Twebwe rero simbona ingorane ihari ko ivyo bintu by'ifumbire, mugabo ntaca ngaruka mvuga nti baremeye abadufasha kandi n'ubazoguma bemera amafaranga. Ndavye ingene vyagenze mu nama y'ibihumbi 2007, nkaraba ingene vyagenze mu nama y'2012, nkaraba ingene bigenze n'ubu, ndemeza neza ko mu mwaka uza dushobora kuba tugeze nko ku miliyoni 6 z'amadolari, abantu kubaguma bemera baravye ukungene igihugu kiro kiritunganya mu bintu bijanye n'intwari bereye no kurwanya igiturire n'amahoro hamwe na redevabilité. Ni ukuvuga ingene inzego zihari zibazwa ivyo ziriko zirakora. Ivyo navyo nibaza ko hari bimurengeye, ivyo biramurengeye, ni le politique. Hagomba gukorwa ibintu bidasanzwe mu kintu kijanye mu mbabarira kivuge gutyo na stabilité politique, ni ukuvuga gutsimbataza amahoro. Hanyuma ikigira kabiri ni ugutsimbataza intwari ibereye, tsimbataza ibintu byo kurwanya igiturire, hanyuma igutsimbataza abahinga bakwije amakondisiyo bashoboye kugira ngo bashobore gukora neza ibikorwa baba bashinzwe. Bibaye na ngombwa turondere abanyamahanga baze gufasha Barundi, kuko jewe nama ntakaro kuri obere kubona mu mwaka wa 2008 Olivier Suguru nibaza ko ari témoin, niwe yari president wa conseil d'administration. Mu mwaka wa 2008 obere yinjiza amamiliyaridi munsi y'amamiliyaridi amajana 4, ariko mu mwaka wa 2009 uyu muzungu Kirani Hormes w'umu Irlande amaze kuza akagira des réformes profondes, OBR yaciye iva ku miliyaridi amajana 4 ija ku miliyaridi 150, ubigeze ku miliyaridi hafi 2500, naho biriko biramanuka. Niho hantu tugomba gushira ingufu cyane gusumba nivyo ariko aravuga. Simvuze ko bidakenewe, birakenewe, mugabo ntisi byiza ko twokwama turiko turakora ibintu bisha bisambuka kubera inyungu z'akabwe k'abantu. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka tubandanze kwasugura uko ejo kumuvuga wewe ajejwe igisata c'abagwiza tunga uko bariko barakora nibi bibazo muriko muravuga, murabona ko ibintu uko vyifashe ubu ninge muriko murakora nuko byahora, muriko muraba aho mugana ibintu vyifashe neza mwe nk'abagwiza tunga mukora neza kandi mubona atangorane ko baheje kuvuga n'ikibazo cerekeye amahera y'agaciro. Naje mushime cyane ukungene igitabo Burundi yategekanijwe n'ine yatunganyijwe, ndetse nshimire cyane leta y'u Burundi yuko yashoboye kudushira hamwe kugira ngo tubitunganirize hamwe kandi twongere dutange n'ivyumviro n'icokorerwa kugira ngo igitabo Burundi ishobore kuba inere isite. Kuri twebwe rero nukuri twaranezerewe cyane ukungune byatunganijwe n'iyandarizo yavuyemo, mugabo uku biriko biravugwa nivyo imbona kazoza novuga yuko ari processus ifisa ihera na hizogarukira, mugabo turavye aho twari tuvuye niko twerengereza tuja. No shima cyane kuko mu misi yahera nivyo harabaye ibi by'amaplan strategique, mu myaka yahera harabaye iby'amaplan kankino, harabaye bya CSRP, haragira abadezengagement mu nyuma ugasanga ibintu byashoboye kuja mu ngiro uko byategerezwa, mugabo iyi mbona kazoza ifise ico yisangije. Ico yisangije sikindi nuko habaye ivyigwa bifatirwako
kugira ngo turabe neza iyo turi niyo tugerekeza tuja nivyo fatirwako n'amasekiteri tubona akenewe gushamo inguvu nyinshi gusumba ibindi. Nashima yuko cane bahereye ku bintu ubworozi igihe abere igihugu bashobora kugira bashobora gufungura bumve yuko bashobora kurima ivyo bofungura n'ivyo bashobora gushora hanze ibindi vyose nabo babwira ntushaka kubitegera. Ikindi nuko bafashe bagashira imbere igisata cyo kugwiza tunga bakerekana neza ko imbona kazoza kugisha kuja mu ngiro ari uko agwiza tunga bigiramo uruhara ruhambaye cyane. Ibi rero twebwe twabishimye kandi tubona neza yuko tuzoshobora gutanga intererano ikwiriye kugira ngo imbona kazoza kuja mu ngiro. Inzitizi zirahari mugabe ico cane nashaka guhagarara ko cane ni iki bahereye ko engagement de l'État ni kurabira hamwe cane mbega leta yokora iki kugira ngo imbona kazoza ishobora kuja mu ngiro. Hakino yikoreza institution zishobora kuba engagé kandi hakabaho n'amahistoire forte kuko ushaka yuko haba impinduka nuko ibisata bya leta bikora neza. Ica kabiri ni ca PIA effect économique ari uco dusanga rero nabijya ale yasiguye bya environnement des affaires. Environnement des affaires itariho ko rero dusanga muri bya la gouvernance ntwari bereye no dusanga bikwiye gufatirwa ko vyumuyaga nkuba tuzabe bifatirwa ko ibyama infrastructure byama parc industriel aza ashaka cane yishimikiza kugira ngo abagwiza tunga bashe gukora baroraniwe cyane. Ibi rero nibaza yuko ivyuga byarakozwe harabayeho état des lieux harabana ama indicateur tuzokorera kugira ngo dushobore gushikiremo nakazoza. Mugabo tuzashoboye kumva neza ko twese bituraba kugira ngo hagere numva avuga ngo asubira inyuma asigara inyuma bizoshobora gushoboka. Ndikuvuga iki? Ndikuvuga yuko haba abagwiza tunga isacha abagwiza tunga barafise ivyo bajejwe bashaka gutereramo. Leta yarafise ibijejwe itsa gutereramo cyo kimwe n'abapartenaires de développement. Twese rero nkavuga nti hakwiye kuba une vision d'ensemble, l'engagement d'ensemble kugira habe des actions combinées. Kuya twese twerekeze turaba iyo tuko turaje. Musenyere ku mugozi umwe. Dusiye ku mugozi umwe. Kuko naho mundi ho tutagiye hamwe twese nishobora gushaka guco twiyumviye ico twifuza kandi mu mwanya mutoya. Nkivuza yuko rero twese twobona neza ko bituraba. Mugabo uwafise uruhara rwa mbere ni leta. Tukiri ngaho nyene kubera mwe mu giserukira abagwiza tunga hariho imyidogo imwe iva mu bagwiza tunga ivuga yuko abari mu bisata bitandukanye vya leta aribo binjiye mu rudandaza bigatuma abagwiza tunga bahomba. Ica kabiri kuko ifaranga riguma ritagacira bivuga ko abagwiza tunga bamwe batangwe kuzakorera mu bindi bihugu kubera ko bari ngaha badashobora kuronka amahera y'agaciro yo gukoresha. Ivyo byo mibivuga kwiki ni ingene mubona ko byoterwa yuko ho bariho abakozi ba leta baja mu kudandaza nukoresha amateka avuga caca kugira amateka yubahirizwe. Mbega abakozi ba leta baja mu kudandaza badandaza iki? Mbega bari kuri wiki ico baterewe n'iki? Nkanabivuze nawe urantu nkanabivuze nawe hariho abantu usanga bafise uburenganzira bwo kuronka akarusho muri obere exoneration ugasanga umuntu aranguye mugabo obere yamuha exoneration donc nta mahera bamurihishije muri ico gihe hashitse ku isoko ntadandaza cyo kimwe wa mudandaza wundi urumva umudandaza hasiga. Ibyo muri ko murabitorenyisha gute nyimba bihari? Nagomba ndabitange ko muco guko maze kumva bigwa kenshi. Icamena mbere ho nuko mukwiye kumenya abantu batanga ama exoneration c'est obere ni organe d'exécution. Abatanga ama exoneration y'uturusho ni ADB. Muri ADB rero leta rekanye neza ko ishaka ko abagwiza tunga bagira uruhara ruhambaye kugira baronke ico baterera no muri ADB. Nico gituma president conseil d'administration wa ADB ari utwara gisata cy'abagwiza tunga ca CFCIB. Nta muntu rero obere iha uburenganzira canke uturusho atabuhawe na ADB kuri ibintu by'amayirisima. Nta muntu nibaza yuko bararonse uburusho kubera ko umukozi wa leta ngo aze kudandaza yaza kugirira concurrence de royale ngo rukubera ko asangwa ari mu nzego za leta. Ivyo nibaza ko bitokunda. Hama ibindi navyo nuko abantu bakwiye gugisha umutima mu nda. Oberi hajya kuri twese ataramavuyemo. Kandi oberi isanzwe ifise ibijejwe muri bijejwe no gutorokanya amafaranga ya leta abakurikije amategeko. Ko niho ushaka gutoza amafaranga atakurikije amategeko. Hama rero amategeko arenzwe bare byose ingene bigenda birahanwa uko amategeko bitegekanya. Nibaza yuko ho hari amajambo agenda aravuga abantu batabanje kurimbura neza bakurikirane. Niyo mpamvu tubizana ngaha kugira ngo abaronke umuco. Ahubwo ico mwomenya nashaka gushikiza ngaha hariho nabagwiza tunga baronke uturusho bakadukoresha uko tutari. Ntituvuga abakozi ba leta. Kuko abagwiza tunga batanga ama project hanyuma bagira ku executa bagaca barenza ko ivyo basavye cyaba bakagira ibya tricherie bigaca bituma ibintu biza kugira concurrence de royale kuri marché. Twarabibonye mu bintu bagira inyubako bakaronka uturusho rw'amasima rw'amafera beto ugasanga ivyo bari bazanye kubakisha gukoresha mu mugambi bashikije imbere muri ADB baje kwishora kw'isoko. Abo rero
amateka arabahana ahubwo cyane cyane akwiye gukorwa iki kugira ngo abantu bamenyekane bareke kuza kugira konkadero bayari babuza abantu baza bakora mu mategeko yuko bakora neza nibaza yuko rero ivyo twakoma tubirabira hamwe haje utotsora yamizamo ko ivuga dusabe yuko rero abantu bose twese turabijejwe nta muntu yovuga ngo ni naka cyane naka ahubwo ntagira umuntu akingwa ikibaba kandi hagira umuntu anumikira ntakibonye kuko ikintu wakibonye ukakivuga kiratora inyishu yabivuze Rufyiri kuri ibi byabaye ushigwaho kigo cha Obere nagize bakwe abantu bagiye muri conseil d'administration bwa mbere nimbere yuko ndayitwara nayisanzwe ndimo mu baseruka abadandaza nivyo twarakoranye no mu Irlande yaje kwitwara ubwa mbere kuko nta muntu rundi yarahari uyafise ubwo buhinga bwo gutwara ibi twita bya ma office de recette mugabo ikintu cakozwe ni bwa mbere nuko hatowe abakozi bafise expertise bafise impamya bushobozi kandi bagakoreshwa ibibazo bigiye mu muco icyo kintu cyambe cyakozwe icakabi nuko hagiye abakozi bafise bari integre bakaraba neza ko umuntu wese aje kuhakora asangwa ta kintu twakanenge bamuziko n'umuntu wese yarafise ikintu baramunugwa nugako nayo bata preview yari hari yaronkejwe akazi ibyo rero nubu ntaco buza ko bikorwa mugabo iyo reforme yabaye yarekanye neza ko hakozwe reforme igakugwa neza yuko yusha gutera imbere naco gituma rero dusaba muri ibi bya environnement des affaires yuko ama reforme yose akenewe yuko yokogwa mu mwanya mwiza kandi agakogwa yihuta tubaza kwivuga kenshi harabaho amategeko akavugwa mugabo ntaje mu ngiro mu mwanya ukenewe kuko ibi by'imbona kazoza bizoshobora kuja mu ngira ari uko tugize umurindi munini kuko turavuga yuko hasigaye imyaka 15 abuheruka ari imyaka 17 ubu imyaka 2 amaze kugenda bisigura yuko hamwe tutoshiramo umurindi munini ni imyaka 15 zorenga tugeze mu myaka 20 dusabe yuko rero umuntu wese yajejwe kuko ugwe kwizwa wizatunga twege tuzana imitahe mugabo nta munyamutahe aza ahantu atabona neza ko zonka inyungu ikintu kiba kimugenza ni kuronka profit iyo profit nayo amaze kuna kwiriho ntira kurigura nabandi arabahamagara oya araza yariza nawe nyine kuko bafise inyungu iyo nyungu rero ayironka ari uko hariho ibitwo tubavuye bya reforme yamaze kuja mu ngiro bituma bitunganiriza umugwiza tunga kugira ngo akore aruronekewe kandi iyo nyungu yiba ironke mwanya mutoyi hama leta nayo yishoye kuronka amatagisi n'amakori kugira ngo ashobore gushira mu ngiro ya migambi y'imona kazoza izo dushikana kujya hangiro y'imona kazoza. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk. Evrari ni umwe muri abo bantu babonye yuko bikenewe yuko yoza gushira umutahe nga mu Burundi yaje mu yitabaye inama avuye mu Bufaransa kandi yari yemeje muri mwe azokora niwe ashaka kutubwira ibintu yashimye kugira ngo avuga ati ngaha naje kuri ibi ariko kandi byogenda kunoshima gusumba no kuri twarashimye cyane ingene ibintu vyabaye organisé. J'ai eu la chance de rencontrer Alain avec la tournée peut-être de la promotion mu Faransa rencontre la diaspora n'abandi bantu mu bihugu bagiye baracamo c'était igambere tubonye inzego zikuru z'igihugu ziza kugira promotion à l'investissement baza guhamagara cyambere hama bon comme abarundi benshi tubimenyereye peut-être canka abandi bantu bavuga ati n'abanyamahanga bamafise yanduta bavuga ati oui bafite amakenga ati oui niko bimeze muri Afrika tuzoraba bamwe hariho biyemeje benshi kuza mu nyuma rarisi yagabanutse mu abandi benshi baraje vraiment bamaze gushika ngaha aya twarabaye impressionné gose na niveau d'accueil d'organisation ni ibintu hebwabo ni mu Burundi kandi rero nabo bazungu baje n'abagwiza tunga baje kuraba ntuze investissement barashimye cyane gose ntibari bavyatanda baje bafashije ama précaution menshi cyane gose au final ntane bakoresheje kuva ku munsi wa mbere gushika bunge bagende. Maintenant tuje kuri le fond iyo ntuze table mbona kazoza mumbari gerageza usubire kuri kirundi tugiye muri indani muri ivyo mbona kazoza havuzwe vyinshi anayerekeye yavuze hore ya leta na vision ingene bayibona hariho ugwiza tunga donc Olivier Suguru nawe nyene yavuze sa vision kwengene ingene kubagwiza tunga bo mu Burundi n'ingene bakorana na leta kuri twebwe tuje tuva hanze nitanguriye ko jewe nabo naje nk'umugwiza tunga mugabo ivyo niyemeje ni resultat y'ivyo imyaka 3
maze nza mu Burundi abo dukorana baza ngaha mu Burundi tuje dufise intumbero donc une vision ya secteur d'activité twagomba kuja kwinvestisamo twabaye mu bambere bubakuka kuvuga secteur privé. J'ai rencontré tout aba industriel bose, je pense que les abizi il y a 2 ans je pense nagira ma tournée ama hinguriro yose tababwira ivyerekeye ayo ma centrale solaire ku ma industrie kuvyerekeye ngira bashaka gukoresha umuyaga nkuba bafuba yo kuzuba mu barije cyane ko ndimivanga benshi ubwa mbere ntibavyumva mu nyuma baravyumva hanyuma hagenda kugira igihe dushaka kumobiliza financement uburyo bizoshobora gukoreka naho ngenzi ikibazo cyaje cyoshe cyane gose naho nza kugaruka ko kuma ibibazo twagiye turahura navyo parce que bajya abantu bose baje no munsi bakiyemeza ndisure benshi hari babizi n'abandi bazobibona mu nyuma muri ivyo onya twagiye turabona nuko opportunity mu Burundi zirahari nkuko ivyo bivuze hageze ku bweza tungaza araza c'est pas ntibamwinginga parce que ajarondera profit opposition ziri ku byo duteza gukora hari abari muri mu butaka bw'igihugu bari exploitation peut-être ivyo bya solaire hydroenergie n'ibindi byose agriculture mugabo imbere yuko baza hariho ibitwama turiko tuvuga financement mu Burundi tumenyereye cyane gose ama financement yitwa ama grant ingabire aya ma institution yitwa nka Banque mondiale na Union européenne le lendemain pendant la cour de yi table ronde nabonanye n'abaserukira Union Européenne ndiko ndababwira yuko mu mafaranga tuzanye bo nyene bamvesishijemo indirectement via des fonds étrangers barabizi baratangaye parce que bavuga bati natwebwe nyine turi mu Burundi ntitwubaka kuvuga ivyo twatubaza ko badashobora no kuvyumva bahari c'était ku munsi kurikira ya table ronde ndumva mu ngorane ziba hari ni umutekara mobiliza ama financement bavuga ati opportunité rahari ico ikintu ca mbere okay geography naho tuzoshobora kuvuga tuzakorera ngaha mu Burundi tuzodanza muri Congo tuzodanza handi hose bikazana inyungu ku baje kwinvestisa hariho main d'œuvre nziza iri qualifiée n'ibindi hama hageze ko amahera aja mu Burundi bica ingwani bahe tavuga bati igihugu kiri riske bigenda gute ni bya bindi vyanditswe kuri papa kuva kuri internet mugabo na notation sinzi ngene vyika mu Kirundi scoring score ibihugu amanota y'igihugu y'igihugu jesafe imyaka 4 irenga 4 nandikiye ama banki yose mu Burundi batwara ndabwiye ati humure ibintu muri kumurondera ama financement tudakoze kuri risque pays nta hizoja narerekanye naho ama point kokorako kandi menshi Burundi bumaze gukosora no kuvuga ngo bitazwi kwera ntibagize komite ija kubisigura ibakaja no kubatwara ha mu France imbere za Cofase ha muri Amerika bajya bantu ibihugu ni c'est une forme de lobbying umuntu akora hama bakagenda bakavuga ati ibitwara bikoso bimeze gukina note kacihinduka ingaruka iri kuri ivyo mu gihe tudafise note y'igihugu nziza nuko aya mahera nahashobora gushika ngaha muzora yamaze kumubiriza amahera avuye hanze na mahera ashika ngaha zimvi ugaca usanga umunyagihugu ni wariha nukuvuga yuko jewe nje kwinvestisa twavuye muri mwe vyo gutanga don tuje muri investissement ingabire voilà twavuye muri vyo gutanga ingabire je ndamubije amafaranga ndayakuye hanze ndaciye ku ma institution ashobora kushanga icyo bita assurance akayakuvura sizo zizimbutse cyane naho nyine na assurance ari specifique mu bihugu bitwa kubi risque amahera ngahashika afise amato ari maremare tuyakoresheje mu nyuma ivyo dukora bitabizimba bikaca bidekuraje wa mugoyiza atunga avuga ati bo finalement ibintu sindi competitive kwera ibintu birazimvye d'une façon ou d'une autre mu bintu muri bajya abantu biyemeje amafaranga twaronse abantu benshi amahera hari bamaze kugira ico bita sécuriser kuvuga amahera ariho amaze kuboneka hari abandi bakoresheje le mot mobiliser sinzi ko bantu yo kuyarondera hariho difference juste genda birimwo entre mobiliser et sécuriser n'imyaka 3 kenshi rero batanguye kumobiliza bavuga ati twamobilije ku Burundi hariho ibi nibi ni hage muzobona bavuga bati ngo Banque mondiale yatwemereye imiyadi 8 mugabo ngo taux de décaissement ntoya kubera iki taux de décaissement basha kwana bayaronde umugabo muri ya mobilisation umva tumubiliza turi bane kuri table bacavuga bati yashira hamwe rizotanga imyanya zingana gutya izotanga gutya akacavuga bati ujya condition yewe niyi uyu condition niyi bakacagira inama bakacavuga bati urumva dufise condition ABCD muri ya makondition kenshi agaruka kuri ya risque pays ugerageze ucagagura
vyakozwe ni vyiza twakiriwe neza kandi harabaye amangagement ndako menshi kugira ivyo ajya amafaranga azoshobore gushika ngaha aya hariho byinshi biteze gukorwa muri ibinya biyemeje bavuga ati umuntu waro zo hagati sindo vinjamo parce que desi ndonga aya benshi barabizi ngene bateze kubikora kwa bagire bahondera pays plus attractif mugabo si ikintu kininiya ifo yuko onavuga ati nk'abana bamenyereye hanze bashika hanze bashobora gukonduiza que ayo mafaranga azoshobora gushika ngaha aya kugira ngo dukosore osi kwa byinshi bikubera ko mu Burundi mugama rehozwa ntibizwe donc bishoboye kuca muri ivyo bitabo ni muri kura bivuga neza uvuga uti haboneka abantu baza gusigura intambwe bateye kuko muri nibimaze gukorwa exactement kugira duhindure iyo note bizoca biba neza yego ariko hari akantu utishe wewe ico washimye cyane kugira ngo uce kugira turisubandanye je nashimye d'abord hariho icambere navuze ingene twakiriwe ingene intambwe ya mbere yagenze je pour moi yabaye réussite niniye cyane kubera abantu baje kumubiriza bakazwa n'ingene baje gushikiriza ivyumviro kuri twebwe kubitwerekeye n'umusi twasigaye je ndinga gupana une semaine kwateza gushira en application twavuze mu kurencontre ama différentes organisations bon ni byinshi nk'ibi bavuze vya ADB OBR byo ziteza kubishira mpa tweteza enregistrer ya investissement mu bintu vyiza bindi mbona nuko amarandevu tura kuyaronka kandi peut-être ko le fait ko twaje muri table ronde batugura imiryango ikashobora kunyaruka ivyo bandanya gutyo hariho ni gihe twari hajya mu kiganiro bariko batanga muri urya mugwi wa energy mine hari uwavuze yuko mfatiye kuri ivyo vuze hakwiye gishenike hakwiye ahantu bikorerwa byose hakuzura muri ADB ugera muri ubeja muri ministere kana hariya na hari kwitwereka imbere ko tuza twaramaze kunoma cyo bitaba abavoka baduserukira ngaha mu Burundi kugira abashobore kubikora nibo bikora mugabo peut-être kubandi baza bagira batubwiye yuko kuri ADB normalement ibintu byose arabigira mugabo hari ikintu bitaraja hamwe nk'ibi byerekeye par exemple ama avantage baduhaye muri OBR biri très important tutegeza kuraba à la fois ADB iduha théorie zo muri oberi do pratique biracagoranye gatoya umugabo nazo biri mu nzira ngira ngo ari yavyumvise imbere ko ndamaze ikibazo barabanze yishure kuri cagishe nike kuko barabavuga ati no turagenda mu ministere kana ukagenda hari ati igisheneke yo dufasha nagenda muhumurize aha twicaye umwe ni president wa comité wa conseil d'administration ya ADB honorable Suguru nanye ndi vice president tuko turabikorera ku vya gishenike turi muri process ya digitalisation ujya nazi digitalisation zotuma abantu naho burimwe umwe muri virago undi ari kumutanga tingomwe ngo tuba twicara ahantu hamwe ikuru no ku ibintu vyokogwa kuri uyo mwanya nyene ukaronka vyankenegwa ngira mwarabibonye biko yakogwa muri obene ya telepay na tele declaration ni muri iyo ntumbero yo korohereza abo bantu nibaza yuko kuri ico atakibazo gihari mu mareforme ariko arakogwa biciye muri ya projet prete ndazi ko ico kintu kiko kirakogwa ari amafaranga yatanzwe kugira gishoye koroherezwa muri yo ntumbero ariho rero kandi ikintu numvise muri ya table ronde hariho abavuze bati kugira ngo imigambi yose yimbona kazuzije mu ngiro nukwinengesera hagahabwa isoko banyene gushaka gukora imigambi amasoko nahabwe abakomisiyoneri ibyo muri kumara bikora kwiga mwarumvise kwiyemeza ko mukuru w'igihugu yavuze ati ndavye nyene bimeze nazanya abandi bagwiza tunga bavuye hanze kugira baze gufashanya n'abasanzwe bahari kuko barafise ico bo bize cyane mu bijanye no kugwiza itunga nibaza ko naho ni mu ruhande rwa leta icyo turiko turakora je ngo mangaruka minsi yose kwiyemeza kwa leta muri engagement de leta mugiye kuraba muri vya bimenyetso mfatiro bita ama indicateur ari ikitwa transparence ni indicateur ikomeye cyane evra rekora kivuga muri risque pays birazamwe byose yakora avuga bya risque pays harimo transparence harimo ibyo kugwanya igiturire harimo todo corruption harimo ibintu bya efficacité gouvernementale ingene leta ikora qualité de service imeze gute ibyo byose ni ibintu biza byerekana wa muco abantu bakeneye rero nako ndavuga ni imbona kazoza ibitabo byaranditswe mugabo dufise ibimenyetso mfatiro bitwereka umuntu wese cyagiye cyereko arakora uheruka turagiganiro nk'iki kuri RTNB ndiko ndababwira ni kubijanye na engagement de l'État ibiro dutwara dufatanya na cya kigo giye gutorokanya ibiharuro YNSB tuko turakora ikigwa turaba ni gute ibisata vya leta bitandukanye uko birakora la qualité de service imeze gute umuntu yagiye muri ADB ariko aratunganirizwa kugihe umuntu yagiye muri OB ariko aratunganirizwa kugihe umuntu yagiye muri finance kurisha amafacture ariko ari kugihe umuntu yagiye muri otrako kurondera ibipapuro yatunganije kugiye umuntu yagiye muri titre poste ariko navuga ibintu byose abagwiza atunga babakeneye umuntu yagiye muri regidezo yatunganije kugiye ni kugira turonka ibintu dufatirako bitwereka ati okay
n'uwarengaje ubutungane bwaheje buramwumviza mushira muvuze ubutungane mubona aho mukuru bati umuntu wese ari mu busho atazira ikintu cy'ubwicanyi arekugwe kuko bya byose ni mu bintu bituma umuntu atinda gufungisha ejo kuwa gatanu ndagushira mu gashozo cyugira ikintu nagagutera ubwo ibyo byose ni ibintu bikugwaho kugira umuntu wese ariko arakora ikintu cibe mu Burundi yumve yuko aruraniwe ashobora kwidegemvya akeneye kwiteza imbere nk'undi muntu amacenga kwa kwicyo kibazo mari muvuze kijanye n'amasoko misi yose nivyo avuga misi yose kandi tuko turabigerageza gukuramo ba intermediaire muribuka ko biruka inyuma y'abakomisiyoneri icyo nshaka kumenya n'abantu bariko batwumviza batahure neza nk'umuntu aje kurondera isoko nga mu kintu kanaka aza ababwira atamera ngiye kuyarondera cyangwa ababwira atamera ndayafise kugira amafaranga ni kimwe no kubishobora n'ikindi icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu bategezwa kugira ndashobora kuba nafise amafaranga nabishoboye nkacanza kuzana uwundi afise amafaranga kuko hose niko bibaho babakoresha amafaranga barabizi hari abafise amafaranga bicaye ngaho n'abandi bayakeneye nicyo gituma amabanki aza kuzaho kandi amabanki nicyo gituma ariho hanini ni cyiyumviro uyo muntu mugato ushaka kumenya ati niwe azogikora sinze kuvuga ngo ngiranje mu gisata cy'ikawa hamacenza n'umuntu atanurufaranga na rumwe afise atani ivyumviro na kimwe afise hanyuma kwagiye mu gisata cy'ikawa none muri ico gihe mu aho mwanya ungane kugira ngo bashobore kwerekana yuko amera bayaronze kuko urumva umuntu aje jewe nje nkakubwira ati uyu munsi iki kintu nzogikora hanyuma mugabo nkabatamena afise ngiye kuyarondera bizotwara umwanya ungane kugira mvuge muti uyu muntu byamunaniye turamwatse iki gikora nico rero kico gikomeye cyane iyo tuko turavuga n'abantu twe twakira abantu benshi batandukanye kandi bose baza bakubwira ko bashoboye tuca twumvikana icyambere ndagusaba yuko unyereka aho bikoza ahandi icyo ni gikomeye nicyo ugiye kuraba muri experience y'umuntu n'amashaki barabara unyereka aho bubatse amabarabara 3 4 5 n'ingene byagiye nicyo gituma hanya no muri iyo tugiye gusaba akazi badusaba amatisa do service randi icyo twakoze icyo ni cyambere ikindi cya kabiri naho wowe uba warabikoza ahandi hantu baragukota ingene bimeze amafaranga nayo amaze kuboneka uratuca twumvikana ku rupapuro rw'inzira n'uwe Evrard yavuze ibyo azozanamo amafaranga tuca twicara hamwe twati okay twereka ingene ivyo bintu zobishika mu bice bita business plan ukatweka ama étude de faisabilité zerekana ingene zobishikako kuko ingene werekanye umugambi bituma ubona ko umuntu icyumvira gifise n'ingene gishoboye hari n'undi ashobora kuzana iyo business plan cyangwa étude de faisabilité mugasanga nafise uburyo bati uyu arakene ko tumuherekeza kugira twegeranye ubwo buryo ivyo ni ibintu bitandukanye dusaba uno munsi kuko sinshaka kuguha isoko kuya uri umugenzi wanje kenshi nivyo vyica business tutegerezwa kubirengera ni ryari muvuga muti uyu muntu byatevye umwanya unganiki kugira ngo uyu muntu umwanya sishobora kuvuga kuko bivana n'uburyo bwa projet nk'umuntu ashaka gushahinguriro zizohingura tuvuge gushiraho brasserie hariho imyaka minimum ikeneye arakeneye kugura ivyuma bizoshika mu mwaka wa mbere abishireho avyinstale bitangure gukora hanyuma atangure gukora ivyo byose ni ibintu bitandukanye biba bisaba yuko umwereka umwanya sinovuga ko bivana mugange nko mu gisata tuvuge nk'icyo cy'amateise icyo gisata cy'amateise ni logiciel nza kuzana ugasanga imwaka umwe ibiri bivana rero n'igisata urimo kugira dushiye kuguha umwanya ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga ubu biraboneka kuri podcast jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga Gabriel ngira twacari ko mwe ku murongo ngira ngo wumvise ibyo Suguru yavuze wumvise ibyo Evrard yavuze ubu twari duteye ngaha tuvuga kuvyerekeye abantu bahabwa isoko ugasanga rimwe na rimwe ugasanga n'abakomisiyoneri cyangwa ugasanga hariho akantu kampinga yanje canke kaba n'igiturire ugasanga ico gihe ibyo bikorwa ntibigiye mu ngiro nkuko byari byifuza kugira ngo umuntu atere imbere acike kuri wa mugambi w'imbona kazoza mwebwe muri Oricome mubona icoko kugira ibyo byose bive mu nzira cyo bikiye ubwa mbere no kubanza kumenya ko ivyo bintu biharari byinshi cyane kandi nibaza ko n'amaka azwi ahari reka dufatire ku bisata bishika 2 canke 3 gusa dufatire ku gisata kijanye n'ubutare mu gisata kijanye n'ubutare hari abantu benshi cyane baza ari abakomisiyoneri nibaza ko ivyo ari abizi nibaza ko ivyo honorable Olivier Suguru abizi muribuka amakontra yagiye araba dufatire kuri kontra ya Nikere leta imaze gusinya n'abakomisiyoneri benshi ku buryo mbere leta yigeze no kugera igihiraza no kuburana ivyo bintu kandi nkabona ko umengo leta rimwe na rimwe nta vyigwa yabikuyemwo
kuko no mu nyuma yagumye isinya n'amakontra n'abakomisiyonere nk'uko nyene ukamengo n'ukuri ntiyigeze ikora mu ivyigwa aho mvuze ibijanye na nikere mugabo n'ayandi makontra menshi mu bintu by'ubutare abakomisiyonere rero jewe nibaza ko ivyo bintu birakwiye kwigwa neza kandi ivyo vyose biba kubera peut-être nkeka ibintu bijanye na corruption biba byagiyemwo vuziyo imwe muri nyinshi ikindi ca kabiri ni mu gisata kijanye n'ibitoro mu gisata kijanye n'ibitoro hariho abantu benshi usanga baza mu by'ukuri bakavuga ko bagomba kuzana ibitoro ivyo byarabaye kuva ntibibaye byabaye kuva kera hariho n'ibindi bisata byinshi nda kuvuga ngaha ivyo rero nibaza ko ari ibintu bikwiye gufata inzira ya mbere je mbona bikwiye gufata nuko leta igomba ubwa mbere irashiraho amakomisiyo d'expert yifise ibintu igomba gukora hagomba kubanza n'amaprocessus dufashe nko mu gisata c'ubutare mu gisata c'ibitoro igomba gushiraho aba expert babikora hanyuma kandi iyo hari so igomba gutanga bikaba public ibi vyuko baza kunegosia n'umuntu jewe nama nta karuru nko kubisata kijanye n'ibitoro n'ubutare n'ibindi baragenda baraba ingene mu bindi bihugu babikora nko muri Tanzania n'ahandi bafise amakontra akomakomeye ajanye n'ubutare barakonseva ibintu bita amadosiye d'appel d'offre international no kuvuga barategura amadosiye bagapublia abantu bakaza guhiganwa bakerekana mugabo twebwe bagenda kurondera umuntu bakanegosia ivyo rero biri mu bintu by'intambamye twebwe ibintu byo gukora ku mugaragaro mu bisanzwe biracyari bibazo no mu ibi by'ibitoro umuntu mbago bamuhaye isoko namenye ngene bayimuhaye nta namwe uzosanga iyo dosiye iri publiye ni ibintu ubona ko by'ukuri ibintu byo gukora ku mugaragaro biracyarimo ikibazo gikomeye ibaza ko tugomba gushiramo ingufu nyinshi ni ukuvuga abikorera ivyabo badafashwe ku bagomba kugira ngo bashobore kuza kuko ivyo bisata byose tuko ndavuga birajamwo ni ukuvuga ibisata c'ibitoro igisata c'ubutare igisata kugira ngo abantu baze gushiramo imitahe baze abo twitare les investisseurs crédibles ni ukuvuga abantu b'abanyamitahe batari muri bimwe bya branchima kuko navyone murazi ko mwakino gihe babikaya y'igihugu babona igihugu c'ubundi cyashizeho loi contre le branchiment byo kweza amafaranga kugira ngo ivyo biveho nuko hagomba abantu bazi mu byo gisata baba abantu bazwi bakorera ku mugaragaro baboneka hanyuma kandi bagatanga isoko ku mugaragaro babiravye mugabo mu buryo ivyo bintu ntabibaho uvuze uti abantu nibimenyekanisha abantu bose bamenye iyo bivuze umenga ukoza amakosa nico gituma jewe nibaza neza yuko kugira ngo l'environnement favorable des affaires ishoboke mu gihugu cacu nuko leta igomba kwiga ivyo bintu bijanye no gukorera ku mugaragaro nko mu gisata c'ubutare coco hari amamekanisme menshi yagiyeho mvuze ico nk'uko hari n'ibindi mugabo leta ntiyigera irondera kwadera kwayo mamekanisme nayo yadeye ko nubwo nayigiyemwo ntiyigera ibikurikiza ndabakaro gasanzwe nk'ubu kuva mu mwaka wa 2010 igihugu cyariyemeje kwinjira muri kimwe bita initiative des industries extractives no kuvuga n'umugwi w'ibihugu wiyemeje gutunganya neza ibintu bijanye n'ubutare igihugu carigeze kuja muri processus mu nyuma kibivamwe hanyuma kirasubiramwo ubu rero cyasubiriye kuja muri iyo processus twe dusaba yuko bobijamo kugira ngo babafashe ko nk'ibintu by'ubutare nibijya are yavuze kare iyo bitizwe neza ngo bahinga babijemwo ni hamwe usanga ubutara bwo tugirira akamaro biduhindukira ibibazo hanyuma uburundi bwarinjiye mw'ibi bintu bita les six outils ibintu bitandatu ibihugu bya CRGL byashizeho kugira ngo ubutare bw'ivyo bihugu bishobore kugira akamaro uburundi bwarabigiyemwo mugabo nta kintu na kimwe kugeza nino sanda bakaraguru gasanzwe ubutare bw'uburundi dufatiye ku nzahabu zonyene gusa hagomba kuba ikintu bita mwizo sizuti harimwo ico bita la certification des minéraux nukuvuga kwemeza gushira ko etikete ubu gushira ko urupapuro byerekana neza yuko ubutare buvuye mu Burundi bugiye gutarwa mu gihugu kanaka mugabo muzogende musanga i Dubai n'ahandi hose inzahabu zidandarizwa usanga ivyo bintu bitabaho kunuze ku bintu by'u Burundi kandi Burundi bwarasinye amasezerano canke n'amafaranga bashaka avuye mu butare kubera iyo certification itabi yabaye à l'avance
usanga mu by'ukuri rapatriement de devise idashoboka idakunda mbwe ivyo byose biba gutyo kubera inyungu z'abantu nico gituma twe tuvuga tuti kugira ngo l'environnement favorable des affaires le secteur privé ibe secteur privé koko hagomba kuba ico kintu ca transparence no gukorera ku mugaragaro ngaruke gatoya kuri ikintu muvuze ca guichet unique iki kintu ca guichet unique mu mwaka wa 2009 na 10 turi mu bintu by'amareforme kugira ngo le secteur privé ibe by'ukuri secteur privé nziza abikorera utwabo Banki mondiale ifatanije n'abandi bafasha mugabo hagiye imbere Trademark East Africa n'abandi baragiye hamwe bose na FMI n'abandi bakoresheje ikigo bita Doing Business barashira ibintu ifatikwa kicenda bigomba gukorwa kugira ngo habeho ico bita environnement favorable des affaires ivyo bintu icenda harimo ico kintu ca guichet unique nivyo hari byakozwe kuri guichet unique dufate nk'ibi bintu by'uko ba entre societe ico gihe muri 2010 societe kugira ngo yishinge byaramara amezi abirarenga mugabo uya mu by'ukuri bimara umunsi umwe utarenga ariko iyo yonyene niyo usanga yarakunze mugabo izindi indikatere zose byace bihagarara jewe nagomba mbaza ahubwo honorable Olivier na Ale ico bariko barakora kugira ngo izo indikateur 8 zindi zimbona zisa n'ivyahagaze biveho nivyo ahava mbwira ati turiko turadigitaliza nivyo iyo ni kimwe mu nyishu mbwa hari ibindi bintu byinshi cyane arakwishura reka kwishure nagomba mu nkundire gatoya mvuge ku kindi kintu bavuze kijanye n'amagizonation hari ibintu by'amagizonation jewe mu mbabarire twahuje kuri byinshi honorable Olivier na Ndikumana Alain mugabo hari ibintu tudahurizako nk'ubu uya turavye ibintu by'amagizonation mu bantu bakenera amagizonation Olivier Sugura arimo mugabo urumva niwe president wa conseil d'administration y'abatanga amagizonation muri OBR niwe ari president wa conseil d'administration ya OBR jewe rero ncangira problème ya incompatibilité mbega incompatibilité vugiki none nk'ubu uyakora Olivier nawe mu byagira rondera amagizonation bica bigenda gute est-ce que la loi yarategekanije ukungene Olivier adashobora gusanga yikubitiye byinshi kubera ari mu bintu by'amagizonation oya atadori n'umushinga amateka arabire kuri yo ni n'umushinga amateka urumva harimo ibintu bya incompatibilité mbona kumengo bigoye haca haza na cya kibazo c'abantu bari muri leta badandaza none umugeneral agiye kudusaba amagizonation umushikiranganje agiye gusaba amagizonation usanga aribo benshi bari mu isukari bari mu binyobwa bya Brarudi bari muke jewe nibaza yuko ugiye kuraba ijya convention des nations unies contre la corruption uburundi bwaratifiye ukaza kurabona andi masezerano yandi baravuga ko hagomba kuba ikintu bita la loi sur les incompatibilités ndababwije ukuri kugira ngo l'environnement favorable des affaires ishoboke bigomba gutomoka neza nta mudandaza azoza kuguhiganwa n'umugenerale kanaka nta mudandaza asanzwe aza guhiganwa n'umumishikiranganje kanaka azoza guhiganwa n'umushinga amateka kanaka muri secteur iya ivyo bintu tugomba kuvyiga neza jewe nosaba Alain ni gisabo jewe ngize nibashiraho ni commission d'experts yige neza ukungene ibintu by'ama incompatibilité byovaho iminsi yose igihe hazoba hariho ibi bintu byo gufatikanya amabanga ntihagire bakarimbi bica bigora yego reka ibintu by'amagizonation kandi mu guheraheza mu kugira mpeze kwigira cy'amagizonation ndababwiza ukuri harimo mu bibazo bikomeye maze kubivugana n'utwara ADB kenshi maze kubivugana n'abandi benshi ni ibintu twakurikiranye muri rukome kuva kera ihenda gwa karorero hari abantu bigeze gusaba amagizonation agasaba exoneration kubera izo nguvu baba bafise kubera ibi biriya agasaba exoneration yuko azoku yubatse hoteli azokenera amaklimatizere 50 agaca azana amaklimatizere amajana 5 yasabye 50 canke agasaba exoneration avuga yuko yubatse hoteli iyo hoteli igaciza guhinduka biro cyari kaciza guhinduka ikindi kintu itagize twe twarabwiye abo muri ADB none mwebwe kubera iki mutagira suivi reka tuje kwa honorable Olivier yakumvise nawe nyine ngira ngo yatahuye mbe none iyo bishitse uko nawe uri umushinga amateka ugasaba exoneration
bimenyekana gute ko ari exoneration y'abashinga amateka cyangwa exoneration y'umudandaza mu gwizatunga urire? Aragize neza Rufiri kuvuga ico kibazo, nagomba ndamuhumurize kandi ndamuha umuco. Nibaza yuko Rufiri aronka amakuru mugabo no munsi amakuru yaramucitse. Jewe singitwara conseil d'administration ya OBR kuva mu myaka 2022 nahejije ikiringo canza gutwara ikigo FCIB. Naho bihuriye rero kunasubirijwe ubutwara conseil d'administration yitwa Audace ngira ngo yo batabimenye. Ica kabiri nuko nugutamenya uko ama conseil d'administration afonctionne ngene yitungana ngene sangwa akora muri conseil d'administration nta bintu by'ama operation bajemo kirazira. Yego mbabarire ntango umuco gato mbabarire sindaguciriyemwo ndazi neza yuko mutagitwara conseil d'administration ya OBR ivyo ndabizi cyane by'ukuri. Okay. Ndabizi neza gusa navuze nti mwarigeze gutwara conseil d'administration ya OBR kandi muri abadandaza nabone je nabona ko mengo harimo ico no kwita incompatibilité. Nico nagira sigure umuntu yosoma neza amategeko ico avuga mu sanzwe conseil d'administration ni organe d'administration et de gouvernance mu sanzwe iyo utarenza amategeko kazizwa yuko uje mu operation dukuvuga yuko nka conseil d'administration dufata nka conseil d'administration ya ADB nta dossier ya exoneration iza muri conseil kirazira kuko ivyo sivyo conseil d'administration ijejwe. Ico cyambere ica kabiri twe turaba cyane yuko l'environnement des affaires kuko niyo nzo nyungu rusangi dusuhuriye ko twese abadandaza. Nivyo rero nivyo dushobora gushimikiraho tukaraba yuko ibiko birakogwa muri plan stratégique yagiyeho nigiri kirakurikizwa na plan d'action birahurirana n'inyungu z'abadandaza si nyungu z'amagizonation kirazakazirizwa yuko amagizonation atanga urugwe bushinga ntwaro kuko nitsivyo bajejwe n'abajejwe bandi nkeka icyo shaka kuvuga ruko nkeka kubera uri mu rwego nshinga ntwaro mukamuzana y'utwara ADB ukabona umushinga amateka ashobora kugoborerako usanga yagushize mu yo batagira ethique hamwe yokora ivyo ahubwo cyane ahubwo jewe no shobora kugira ibibazo gusumba kuko urumva cyane jejwe ibya governance ahubwo asangwa ari korompi yo jya amafaranga y'umudandaza muto muto ko nta nkurikizi yoza kuhaba mugabo ibi ari umuntu asangwa afise amateka akorera ko ntavyo yokora ndashaka kugaruka rero cyane ku byerekeye ibyandwa z'affaires yavuze ibi byo gukreya guichet unique kandi mwabisubiyemo nagira na insiste ku ico kintu guichet unique hari ama reforme yakozwe cyane ku byerekeye ibya création d'entreprise irufiri yabigarutse ko yuko unye basigaye bakira entreprise mu masaha 28 uko nukuri hariho nibindi atavuze byuko bya arutsema aligne ya entreprise kugira ngo wugurure isosiyete nza kuri mwa mu Burundi washaka kururi hanze kandi ugashaka kuronka access directement kuri platform kugurura isosiyete yawe hariho nibindi rero bikeneye gukogwa kandi ibyo indicateur yavuze nagera mu ndamuhumurize ama indicateur kujya yavuze 9 nka yose aza bicane byaheze bwaje mu ngiro ico dusaba muri secteur privé mu bagwiza tunga ibishamo de commerce twasabe ko bico bita bucongereza one stop center hamwe umudandaza ca mu gwiza tunga aje mu Burundi ataje handi hantu na hamwe nukuvuga yuko ashize muri ADB agasanga byose ama service yose ya leta ashobora gusaba ibintu ahari ukeneye kuguronka tozo batire ubwo byeje amaze kuje bya tozo batire mugabo ukeneye kuronka amatara n'amazi amuri jize bakaba hari ukeneye kuronka lisanse itagirwa muri energie mine ibi byanuze by'ubutare aha hari umuntu muri energie mine ko amateko bakorera ko abaramwe ntibikenewe yuko rero ugera nk'uri kagira shopping uva kuri uwo mugango ugenda ku wundi ba muri ministeri uja ku yindi ibi navyo bizokorwa ari uko ibi yavuze ale bya digitalisation bishoboye guhera mugabo niyo tuko turaja niyo twerekeza tuja ibi rero nibisi ibintu bikorwa umunsi umwe ndagera mushikize abagwiza tunga bose bifuza yuko ibintu byohinduka ni ama reforme amwe yamaze kuja mu ngiro n'ayandi cyane yuko hari hagiho kado dialogue public privé abadandaza na leta batsa kwa mabaganira imisi yose bibazo bihari ico rero caragihomye nico baramukuru w'igihugu cacu cyacu Burundi yayishizeho ibirimo aba ministère ya commerce ministère ya finance abo muri aba ADB abarimo jewe nkabandimwo abajejwe isata c'amahinguriro arimo bisigura yuko n'umuntu wese yo akenewe guhamagarwa kugira ngo aze gusigurira iyo kado dialogue ama reforme yongerewe uja mu ngiro hakaba n'umwanya wa evaluation rero ibiko byagiyeho ibi byose biko biravuga kugira ngo twamere kimande za faire niho tuzotangira iyo ivyo tubona bikwiye gukogirwa ko kugira ngo ibintu byihute bive mu nzira hakiri kare kubera ikibazo c'umwanya kiganiro twagiranye n'abatumire bacu ku mugambi w'imbona kazoza mu Burundi ntigishoboye kurangirira ngaha tubahaye ikaze mu gice kigira kabiri muzokurikirana ku munsi wa gatandatu w'indwiza reka shimire abatumire bacu n'abagikurikiranye mukaba mwari kumwe na Siriake muhawe nayo naho ubutaha